Ce soir, nous sommes entre nous. uyu mugoroba turi Nous hagati espérons que le Seigneur yacu aussi turi parmi nous. ubwacu kandi turizera ko C'est la umwami chose la plus ari kumwe importante. natwe nicyo Si kintu nous nyamukuru étions iyo ici, tuba turi hano lui, nous pourrions uwo adahari chez nous. twese twushobora kwitahira mu rugo N'apportons pas iyo cette certitude tutazanye ubwo bushizi bw'amanga qu'il yuko est présent. ari hano Que nous soyons nombreux, twoba turi Uno. benshi cyangwa tutari benshi il dit, aravuga car là où deux ou ngo trois sont kuko réunis en aho mon nom, babiri cyangwa batatu bakoraniye mu izina ryanje ndi hagati muri bo Matthieu 18, Mateyo 18 umurongo wa 20 la promesse qu'il a faite, kandi isezerano yatanze il l'accomplit. ararisohoza Et nous sommes ici turi hano en son nom, mu izina ryiwe dans la crainte mu gutinya dans sa parole. turi imbere twubashe Nous ijambo l'avons ryiwe souvent dit, twabivuze inshuro nyinshi tous ceux abo bose honorent Dieu, bubaha pas imana seulement avec les lèvres, atari ku minwa mais gusa avec le cœur. ariko bayubahisha umutima bizera ijambo ryayo Dieu ne peut être séparé de imana sa parole. ntishobora gutandukanywa n'ijambo Lui ryayo et sa parole. imana n'ijambo ryayo ni ikintu kimwe Et si kandi nous voulons ne faire qu'un avec Dieu, iyo dushaka kuba umwe n'imana dutegerezwa en accord avec sa parole. kuba duhuza n'ijambo ryayo Et à partir du moment kandi rero guhera mu mwanya où nous sommes en aho accord tuba avec sa parole, duhujije n'ijambo ryiwe il prend la responsabilité, we afata inshingano la responsabilité afata de nous. ibituraba acitwareka ibituraba kandi ne peut nous séparer nk'uko twumvise nta kintu na kimwe gishobora kudutandukanya n'urukundo rw'imana ruri muri yesu kirisito umwami wacu abaroma 8:39 turabizi yuko ijambo ry'imana d'appliquer de manière très différente. rikoreshwa mu buryo butandukanye satani yabaye uwa mbere mu kuryitaho kumbure azobikora gushitsa ku iherezo Même mbere lorsque notre Seigneur igihe umwami wacu yari hano ku a isi mis dans sa bouche le passage biblique qui vient d'être lu, yashize mu kanwa kiwe umurongo uhejeje gusomwa rencontré le Seigneur hanyuma aza guhura n'umwami avec cette parole. azananye iryo jambo Nous pouvons tous le lire. twese turashobora kubisoma Ici dans le psaume, hano muri zaburi 91 muri zaburi ya 91 kuko twese twabyumvise haranditse au verset 11, ku murongo wa 11 zaburi 91 verset 11, umurongo wa 11 car il enverra ngo kuko azokoragiza abamarayika biwe ngo bakuzigame dans toutes. mu nzira zawe zose Verset 12, umurongo wa 12 ils te porteront sur leurs bras. bazokuramira mu maboko yabo woye gutsitara ku ibuye Pierre. Si nous lisons cela dans Matthieu, iyo dusomye ivyo muri matayo igice cya kane verset, ku murongo wa 6 c'est l'histoire de la ni tentation. inkuru ivuga kugeragezwa k'umwami wacu kandi umwansi rero wenyine akavuga ku murongo wa 6 Verset 6. umurongo wa 6 muri matayo 4 Et lui dit, aramubwira si tu es le fils de Dieu, ati niwaba uri umwana w'imana ikororere hasi car il est écrit, il enverra kuko handitswe kuko byanditswe ngo azokuragiza abamarayika et biwe ils te porteront sur leurs bras. nabo bazokuramira mu maboko yabo Ne ngo heurte kumbure une ntutsitare ku ibuye L'ennemi, umwansi l'adversaire, umugwanizi a porté la parole de Dieu à la bouche. yatwaye ijambo ry'imana mu kanwa kiwe ivyo nyene vyashikiye abanyabwenge b'ivyanditswe bose n'abafarisayo bose Ils connaissent la bose parole de Dieu. bari bazi Mais ils ijambo connaissent ry'imana pas Dieu. ariko ntibari bazi imana ntibari bazi n'ubushobozi bw'imana ntibari bafise umugabane umugambi w'imana mu gihe cyabo
il était écrit, hari handitse il ordonnera ngo à ses anges de te porter azokuragiza abamarayika biwe kugira ngo bakuzokuramire mu maboko yabo. Ariko nta hantu na hamwe hari handitse ngo itiburire hasi, ikorere hasi. Ivyo nta hantu na hamwe byari byanditse. Ariko ce que veut l'ennemi, ivyo nivyo rero umwansi we abashaka précipiter en bas. ngo ikorere hasi. C'est le projet de l'ennemi. Niwo mugambi w'umwansi. Jeter en bas, pousser et crier ensuite Itere hasi ukoma induru, ucuvuga usemerere amajambo asa n'abaha Imana. d'y ajouter un passage Kumbure de la Bible, akaca yongerako umurongo wa Bibiliya, ni kuvuga akatwinjizamwo ivyiyumviro, hanyuma akaca yongerako n'umurongo wa Bibiliya kugira ngo ico kintu atume tucizera, gitume abantu bariko baramwumviriza bacizere, bice bacizera. Birakwiye ko gutandukanya. Hari umugenzi yambwiye hari inyuma, ambwiye ingene umuveke w'umuporoti yashimiye papa mw'ikete, hanyuma aca anavugamwo muri iryo kete ijambo mwenda tarusi yasomeye hano riva mu Baroma 8, ni kuvuga rijya rivuga ngo nta gishobora kudutandukanya n'urukundo rw'Imana. Rero yicuza gusa ko yuko ngo ingaburo ngo batagiriye ingaburo hamwe. Abantu batakaje ukubona. Ubwo rero si urubanza, sino guca urubanza. Ivyo ni ukwihweza ibintu uburyo bubabaje, bivuna umutima. Mbega ni bangahe bashira mu kanwa kabo ijambo ryo muri Yohana 17, hanyuma bakavuga ngo nubwo biruko ngo umwami ngo yarasabye ngo yasenze avuga ko twese tuba umwe. Yohana 17:21. Ibyo rero birashobora gushika nimba igihe kibandanije kiriho, hanyuma ukuza k'umwami kukaba kukirindiriwe. Iyo igihe ubwo bumwe buzoba, abo bantu bose batazobigiramwo umugabane bazofatwa nk'abansi b'Imana, kuko batazoba bafise umugabane mw'ubwo bumwe buzoba bwacuzwe. Aho rero mu buryo bushasha twovuga ngo haranditse ngo bose ngo bazobumwe. Kubera iki mbega mutabishaka? Kubera iki mbega mutunama ngo muce bugufi imbere y'Imana? Haranditswe ibintu byinshi, bihagije gusa ko bitahurwa hanyuma bikakigwa mu buryo bwiza. Mw'ijambo rya Zaburi ndubahuka nkavuga ko abanyabwenge bake n'abafarisayo bake nibo bashobora gusoma ce que l'ennemi a lu. Ivyo umwansi yasomye ni bake bari gutahura iyo basoma ivyo umwansi nta numwe muri bo yaje. Ariko umwansi we yaraje aravuga ngo haranditswe ngo azurika abamarayika bazokuramira, bazogutwara mu maboko yabo, ikirenge cawe ntikizotsitara kwibuye. Bakundwa, igihe caje kugira ngo habeho gutandukanya niba ijambo ry'Imana rizanywe namwe mu w'Imana, nimba ryashizwe mu mvugo yaryo bwite, canke nimba umugwanizi ariko arikoresha nabi. Ndiyumvira kandi kuko mw'ijoro mwedata Rose nta mpamvu nimwe afise yo kwisigura canke gusaba imbabazi. Nagize byinshi cyane ndiko ndumviriza. Iyo abantu bose boronka byinshi mu kumviriza, rero amakoraniro yose bafise impamvu nyayo yo kuba inyuma ya byose. Ariko mu kwimbika mu ijambo ry'Imana, rero je mbona umugambi w'Imana mu maso y'imwemu. Ndagaruka ku mirongo 2 yo muri Yeremiya ya 11, hanyuma no mu gice 12, hanyuma turaza kuja mu ngoma. Aravugwa hano muri Yeremiya igice ca 11 ku murongo wa 2. Yeremiya 11 murongo wa 2,
riti nimwumve amajambo y'iri sezerano muvugane n'abagabo b'i Buyuda n'ababa i Yerusalemu. Verset 3. Et toi, dis-leur encore ceci. Ubabwire A parlé le Seigneur. uku nikoraho Imana y'Abisirayeli agize. Maudit soit quiconque ataravumwe umugabo atumva amajambo y'iri sezerano. Umurongo wa 4. Iryo nihanikirije ba sogokuruza ku munsi nabakuriye mu gihugu cya Egiputa. Appelle à nouveau son peuple à prendre. Imana ihamagarira ubwoko bwayo uburyo bushasha gufata nkama amajambo y'isezerano yayo, kwizera bagakurikira amabwirizwa yayo ntibakurikire amabwirizwa y'abantu. Umwami yarabivuze muri Mariko 7 ngo bakuyeho amategeko bahinduye ubusa. Ni Mariko 7:8 bahinduye ubusa aya mategeko, kandi rero biriho byinshi uyu munsi. Amajambo y'Imana, amategeko y'Imana, umugambi w'agakiza w'Imana, inyigisho y'Imana byose byaraterewe hanze. Hanyuma kuri cyo cyose hazanywe ikibisubirira. Abantu rero ntibabe batandukanya hagati y'ibintu by'Imana n'ibintu bitari iby'Imana. Hanyuma haravugwa Yeremiya 11:6. Si nous avons bien écouté, ngo mwumvirize amajambo iyo sezerano muyitondere. Hano niba twatugereye neza ntihabwirwa abantu bose, ariko hano ku murongo wa 2 haravuga ngo ibi muvugane n'abagabo b'i Buyuda n'ababa i Yerusalemu. Buyuda wari umuryango Imana yitoranirije ahategerezwa kuvamwo Mesiya, nk'intambwe yo mu muryango wa Yuda. Imana yatanze ijambo ryayo kandi yatanga hamwe n'abo yafitaniye umugambi ko bizera hanyuma bagakurikira amabwirizwa yabo. Si Abafilisitiya, sibo Imana yaba ifise ikintu ushaka kubabwira, canke Abamori canke Abayebusi, abo yabatanze kuri abo Imana ishaka gukorana nabo. Imana yashyizeho isezerano. Uyu munsi natwe turi abo bantu ku bw'ubuntu, dushobora kwiharura muri abo Imana yagiranye nabo isezerano biciye kuri Yesu Kristo umwami wacu. Ibyo abandi bantu bose bakora, ibyo abantu bose b'abanyedini bakora, cyangwa ibyo abanyepolitike, icyo si ikibazo cyacu. Imana ibwira twebwe, ikabwira ubwoko bwayo bw'isezerano, isezerano rishasha. Rero aradusaba ngo twumvire ibintu byose yavuze. Hano muri Yeremiya gice ca 12 habaye intambara gato mu mutima w'umuhanuzi. Hanyuma akabwira umwami, aramubwira uku, umurongo wa 1 mu gice ca 12 ati: ewe Uhoraho, iyo nkuburanije uboneka kugororotse, yamara naho nyene nogombye ko dusiguzanya, yamara naho nyene nogombye ko dusiguzanya. Mbega igituma abanyakibi bagenda bagubwa neza mu kubaho kwabo ni iki? Ni iki gituma abajyarukanyi bose bidibamira ngaho? Warababaditse mbere bashinga imizi, barakura mbere no kwama barama, uhora hafi mu kanwa kabo, ariko ukaba kure y'imishaha yabo. Duhagarare gato
Kuri aya majambo Imana hano ivuzwe nk'iteza imbere umuntu atagira Imana. Mbega twese twabisomye? Izi ni impari. Umurongo wa mbere ngo kubera iki ibikorwa by'abanyakibi bitera imbere, ngo kubera iki abantu bakora atakwizigirwa bagira ngo atakibagwanya, bose biyumva ko bameze neza, nta kibazo na kimwe bafise, nta myitwarariko bagira. Ninde ubu ari mu bukene? Ninde agwanywa? Ninde umwansi agabirije ko rwose? Ariko si abantu batagira Imana, kuko abo baba ari abiwe, kandi niyo Mana y'ino si. Ariko ihangana abo Imana igira batereka ngo bakama ngo bakagira n'ivyamwa. Umurongo wa mbere ngo mbega igituma abanyakibi bagenda bagubwa neza mu kuboko kwabo ni giki? Umurongo wa mbere ngo ni igituma abajyarukanyi bose bidibamira ngaho. Umurongo wa kabiri ngo baditse ngo warabitereye ubwawe mbere bashinga imizi. Rero gutegwa k'umuntu canke kudibama k'umuntu atagira Imana kumara iki? Umuntu atagira Imana aguma nyine ari umuntu atagira Imana, kandi umwana w'Imana nawe aguma ari umwana w'Imana. Imana igaburira mu byizere canke mu byizere, iragaburira n'abahakana ukuboko kwayo. Abahakanyi bakajya kuri yangano nyene bakabiba bakimbura nk'abandi bantu bose. Imana ni Imana y'abari n'umubiri bose, ibyo nta kintu kimwe bihindura. Ariko izi mpari, iyo usomye Bibiliya, abatizera misi yose bigira amahirwe, ibintu bikagenda neza kuri bo. Abizera nabo bakababazwa. No ku murongo wa kabiri haravuga ngo warababaditse mbere bashinga imizi, barakura mbere no kwama barama, ngo baratera imbere, ngo uhora hafi mu kanwa kabo ariko ukaba kure y'imishaha yabo. Uyu wari umurongo wa kabiri. Rero iki ni ikibazo gikomeye. Ku ruhande rumwe n'abantu batagira Imana, batubaha Imana, ariko ugasanga batwaye izina ry'umwami mu kanwa kabo, mu gihe imitima yabo iri kure. Kandi hariho benshi abantu batagira Imana ntibari ahantu kanaka, ariko abantu batagira Imana n'abantu batwaye izina ry'Imana n'ijambo ry'Imana mu kanwa kabo, ariko batiteguriye kwizera n'imitima yabo yose no gukora nk'uko nyine bizeye. Rero mu kwigira uko bakikura ku Mana, kandi uwukuwe ku Mana abatagira Imana, uwutagira Imana aba ari utubaha Imana. Uyu munsi ayo majambo afise ico asiguye, kuko yari afise kiriya gihe kera. Umuntu akuwe ku Mana ntagira Imana. Kandi ano ku mirongo gatatu rero haca havuga ngo ariko wewe uhoraho uranzi, urambona, ugerageza umutima wanje ngo urabe uko ukumereye. Mbega ibisinu bitangaje. Murongo wa gatatu ngo ariko wewe uhoraho uranzi, urambona, ugerageza umutima wanje ngo urabe uko ukumereye, ngo uko ukumereye. Ndizera yuko ku muntu wese ategerezwa guca mu bigeragezo, sa nature, sa vie entière, niho kamere kiwe n'ubuzima bwe bwose niho wabushizwe ku gipimo.
umuntu atagira imana abe abaditswe abatewe abe atagwanywa nohitamo kugwanywa no guca mu bigeragezo n'ibintu byose bizana nabyo ariko nkaba ndi mu bantu umunsi umwe bazoba bari hafi y'umwami. Iyo rero twumvirije ijambo ryavuzwe rikavuga ko mu ncamake ku gatatu ku bijyanye no gushikana urusengero mu isezerano rya kera, turasoma mu ngoma za 2:5. ikintu rero kinkoze ko muri ibi bintu byose ni ukumvigwa kw'isengesho hamwe n'inyishu y'Imana yakurikiye isengesho. mbere yuko ibyo byose bishika, hari ibintu byategerezwa kubanza gushigwa mu kibanza muri gahunda, si ukubaka gusa kwategerezwa kurangira, ariko n'ibintu byose byagomba gushigwa mu rugo byategerezwa kuba byaje, ibintu byose byaza ahera byagomba gushigwa mu kibanza, ibintu byose byari ahera cyane, ihema ryo guhishurirwa n'ibindi byose byategerezwa gushirwa imbere, atari inyuma gusa, ariko bigashirwa n'imbere, twebwe bigashirwa imbere atari inyuma. turasoma hano mu ngoma za 2:5 ku murongo 5, nuko badugana iyo sandugu. kumbure nageza gusoma umurongo wa 4 kubw'impamvu yo kumenya ibiko biravugwa. nuko abakuru bose bo mu Bisirayeli baraza, Abalewi baraheza barerura isanduku. umurongo wa 5, nuko badugana iyo sanduku n'ihema ry'ibonaniro, bo n'ibintu byera byari mu ihema byose. ibyo byose abaherezi ari bo Balewi nibo babiduganye. mwese muribuka ubutumwa muri Aburahamu yariko aravuga ngo avuga gukorera Imana bitari mu kugomba kwayo. Dawidi yari afise ifarasi rishasha, hanyuma n'inka, hanyuma ashirako isanduku kw'iyo farasi, umukogote mushasha. hanyuma hariho isanduku ryategerezwa kuja ku bitugu by'Abalewi. hariho iciyumviro rero ntari bwakuremwo gushika uyu munsi. mwene Aburahamu aravuga ngo isanduku mu minsi yose yategerezwa gutwagwa buri gihe ku gitugu cy'ububamfu c'umulewi, ni kuvuga ahatumbere umutima, hejuru y'umutima. isanduku yatwagwa mu kuboko ku gitugu cy'ububamfu. ibyo mbega bigira gute? abanyabwenge nibo babizi gusa, ariko nibyo bintu bishimikwa ko mu butumwa ubucanke ubundi ngo iyo sanduku yategereza gutwagwa ku mutima. aho rero mwavuga ati ego, none ibyo rero bishoboka gute? ngiyo isanduku, dufate ko iki gitabo ari isanduku, hanyuma uri buryo abari hano abahagaze iburyo, hanyuma iyo sanduku nayo igahagarara mu gitugu cy'ububamfu. none nimba ari hano ibubamfu, ubundi ari he? none isanduku nayo iri buryo nawe ari ibubamfu, ategerezwa kwitwarira ku bitugu cy'ububamfu. ariko Bibiliya nayo iratwigisha neza ingene bigenda. hariho amaringi yari kuri iyo sanduku, ku buryo bw'uko izo ringi zashobora kurenga iyo sanduku. uko rero uko ari babiri bose, ibubamfu n'iburyo, imbere n'inyuma, niko bose bashobora kubitwara, kuko inkoni zatwara iyo sanduku zararenga isanduku, ku buryo bw'uko bose bashobora kubitwara bakabitwarira hejuru y'umutima.
Et c'est quelque chose de tout à fait merveilleux. kandi iki ni ikintu rero cy'igitangaza. Imana ntishaka ko tubitwara gusa ku bitugu, Imana ishaka ko tubitwarira hejuru y'umutima. Ijambo ry'Imana ritegerezwa kuba riri mu mitima yacu, kuko aho niho ritegerezwa kuba, niho hafite ikibanza cyayo. Rero minsi yose hariho abantu baritwara, ariko hari n'abandi bantu batwara ibyanditswe, kuko iryo ni ryo jambo ry'Imana. Et les hommes qui reçoivent la parole de Dieu, abantu rero baronka ijambo ry'Imana bazosohoka banesheje, kandi ntibazoba ari abo guhangana n'abantu bari baratewe hanyuma bakarandurwa. Imana ikuza byose. Izuba ry'Imana ryakira abagororotsi n'abanyakibi, imvura igwa ku beza no ku babi. Mateyo 5:45. Ariko ubutumwa buvuga ku musozi nibyo umwami wacu ubwiwe avuga, kandi ngo muzobamenyera ku byo bama. Mateyo 7:20. Icamwa kimwe gifise agaciro imbere y'Imana ni icamwa wenyine ubwayo dushobora kurema muri jewe no muri wewe. Ni icamwa camwemo biciye muri abo canke ku bwabo abo ijambo ry'Imana ari mwemu kandi ari ubugingo, ababyakiriye kugira ngo biciye kuri mwemu ijambo ubuzima bw'Imana bushobore kuremwa mu wese muri twebwe, hanyuma icamwa c'Imana gishobore gusohoka. Uko rero Abalewi bashize isanduku muri ijambo ry'Imana, babishira mu kibanza aho byategerezwa kuba. Bisigura ngo ahantu hera cyane, ikibanza cyera cyane. Munyemerere nsomere guhera ku murongo wa 6. Maze umwami Salomo hamwe n'ikoraniro ryose ry'Abisirayeli bari bakoraniye imbere yiwe, bahagaze imbere y'iyo sanduku, batanga intama n'inka kubimazi zitoharugwa canke ngo zimenyekane igitigiri, kuko zari isinzi. Maze abaherezi binjiza iyo sanduku y'isezerano ryoraho, bayishikana ahayo, c'est-à-dire dans l'arrière-salle de la maison du temple, haruguru mu ngoro ariho hera cane, du chérubin, munsi y'amababa y'abakerubi. Murabizi yuko ahera cyane hariho abakerubi babiri qui faisaient s'entrechoquer leurs ailes, bahuza amababa yabo, hanyuma umutemere w'ubuntu bakarinda ijambo, bakarinda isanduku y'isezerano. Rero igitangaje rero hano ni uko aba Balewi bazanye isanduku y'isezerano, bayishikana aho bari bafite uburenganzira gushika. Hanyuma abaherezi barabyitwararika, bayishyira ahantu Imana yari yarayishingiye. Iyo twebwe abantu bashaka kuguma bahagaze imbere y'Imana, twoshobora kubaha n'umutima wacu wose gahunda y'Imana, inyishu y'Imana yomanuka ubu. Nicyo kintu kibuze abantu bose. Sindi ko ndavuga hano, mumbabarire, kuko ndizera yuko twebwe ntidukorana kugira ngo dushinge kugomeka amazi kwacu hano, ariko tuza kugira ngo dukosogwe by'ukuri, kandi dukosogwe by'indani biva ku mutima tuyawe n'Imana, kugira ngo tureke twihanikirizwe. Ariko birakwiye yuko ibi bintu tubanza kubyerekwa. Buri kintu cyose gifise ikibanza cacu. Abalewi bari bafise icyo bakora, abaherezi nabo bari bafise icyo bakora. Umuherezi mukuru nawe yari afise iko akora rimwe mu mwaka. Byose byari bitondetse. Isanduku y'isezerano hamwe n'ibyagezwe by'isezerano byashigwa ahantu hera mu kibanza aho byari
isanduku yari yaragenewe munsi y'amababa y'abakerubi. Aho niho Imana yabiri. Abo bakerubi bagaragaza ukubaho ngaho kw'Imana. Rero igihe Yesaya yabona ubwiza bw'Imana, yumvise abaserafi basemeranira uwera 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 muri Yesaya 3:3 yayakijwe n'abakerubi. Rero bategerezwa bo kugaragaza aho yuko ukubaho ngaho kw'Imana kuba guhari aho ijambo ryayo riri, kandi ibyo rero bifite ibintu byinshi bitubwira. Ntibyanditswe gusa muri Bibiliya, ariko binanditse mu mitima yacu. Turabona kandi yuko hariho benshi, hariho ibintu byinshi byitwararitswe, ariko abaherezi 120 nabo bari bahari. Hano biranditse ku murongo wa 12, umurongo wa 12, kumbure no murongo wa 13, 2 Chroniques 5 mu ngoma za 2:5 umurongo wa 12, kandi bari kumwe n'abaherezi 120 bavuza inzumbete. Umurongo wa 12 iherezo ryayo nuko bavuza inzumbete, n'abaririmbyi bahuza amajwi bakumvikanisha ijwi rihuye batazira Uhoraho, bamukengurukira, bakavuza ijwi rirenga izo nzumbete n'amatowazi n'ibintu bicurarangwa, bagatazira Uhoraho bati Uhoraho ni mwiza, kuko imbabazi ziwe zamaho bidashira. Umurongo wa 14 bituma abaherezi badashobora guhagararayo ngo bahereze ku bw'ico gicu, kuko ubwiza bw'Uhoraho bwari bwuzuye muri iyo ngoro yiwe. Kuko ngo ubwiza bw'Uhoraho bwari bwuzuye mu ngoro yiwe. Hano dufise ishusho nziza y'isengero ry'isezerano rishasha, naryo ryujujwe ubwiza bw'Imana. 120 barakoranye, ntihari abantu amatwi yabo yaba ahari yipfuza ibibahimbara, ariko hari abantu bubashe Imana, bizera ijambo ryayo, bizera n'isezerano iryo Mwami yari yaratanze. Nico gituma baje mu cumba cyo hejuru. Hanyuma igihe avugwa no ku murongo wa 13 ngo kuko ari mwiza, ni mwiza, Uhoraho ni mwiza, kuko imbabazi ziwe zamaho ibe bidashira. Murabizi yuko ni mu isezerano rya kera, ariko ubwiza cyangwa kugira neza kw'Imana bihoraho, kandi imbabazi ziwe zamaho urungano ku rundi ku bwabo bubaha Imana. Zaburi 103 umurongo wa 17. Imana yamye ari nyembabazi. Imana yari inyembabazi no mu gihe ca Aburahamu, Imana yari inyembabazi mu gihe ca Noa, Imana yari inyembabazi mu gihe ca Mose. Imana yamye iri inyembabazi, ariko abantu bategereza kuyirondera mu guca bugufi, kandi wayirondera yarareka ikabonekana, kandi nibo yarondeye ikabona. Ibyo rero ni ibintu nyamukuru, kandi tugereranya na Roma 15 umurongo wa 6 ngo kugira ngo muhimbaze n'umutima umwe n'akanwa kamwe Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo ni yose. Ni iby'ingirakamaro cyane. Turakorana kugira ngo dusenge, ariko bikatugora kumvikana hagati yacu ku buryo bw'uko isengesho ntibarikeneye urigenzura canke indirimbo. Dawidi akaririmba mu masengesho, Zaburi mu masengesho yiwe.
mu masengesho. Les auditeurs Abumviriza sont très mal placés. abumviriza Chacun doit chercher et trouver son lien personnel umuntu wese avec ategerezwa Dieu. kurondera akarondera ubufatanye bwiwe n'Imana. Nous sommes Ariko heureux de constater qu'avant turanezerwa kubona ko n'imbere y'uko Salomo aheza gusenga, la gloire de Dieu était ubwiza bw'Imana bwari bwamanutse igihe isanduku y'isezerano yashigwa mu kibanza cayo. Si umuntu il est question avugwa uwo Imana iba ikoresha, ariko n'abantu bagira umugabane mu byo Imana ikora. Binjira imbere yayo bakabona ubwiza bwayo bumanutse. Haravugwa hano murongo igice cya gatandatu ngoma za kabiri gatandatu umurongo wa kane umurongo wa kane. Maze aravuga ati uhoraho Imana y'Abisirayeli ahimbazwe, yashikije n'ukuboko kwiwe ibyo yavuze n'akanwa kiwe, abarira data Dawidi yuko uhereye igihe yakuriye abantu biwe mu gihugu ca Egiputa. Yego, j'ai du mal à lire ce soir. birangoye gusoma uyu mugoroba. Poursuivons notre lecture à partir du verset 7. Bandanye gusoma duhereye ku murongo w'indwi. Or il est vrai que mon père David, dans le verset 7, umurongo w'indwi, avait le désir de kandi bâtir une ngoma za maison kabiri au nom gatandatu umurongo w'indwi, du Seigneur. kandi data Dawidi yari yarangabiye mu mutima wiwe kuzokubakira ingoro izina ryoraho Imana y'Abisirayeli. Père, Ariko uhoraho abarira data Dawidi tu ati as bien fait de désirer bâtir ko wari ufise une imigabo maison mu à mutima mon nom. wawe yo kubakira izina ryanje Ce n'est pas ingoro, toi wagize neza kuvyumvira. bâtira Atariko la maison, wewe ntuzokubaka iyo ngoro, ton fils naturel izokubaka umwana wawe uzokwikurira mu nda, ati uwo niwe azokubakira izina ryanje ingoro. Murongo wa 10. que la promesse qu'il avait faite, None uhoraho ashikije iryo jambo ryiwe yavuze, j'ai pris la place de kuko mon père subiye David mu gishingo ca data Dawidi, kandi nkaba ndi ku ngoma y'Ibyisirayeli nk'uko yasezeranye, kandi nkaba nujuje iyi ngoro nubakiye izina ryoraho Imana y'Abisirayeli. Murongo wa 11. Niho nateretse isanduku irimo isezerano ry'uhoraho yasezeranye n'Abisirayeli. Aha icyo nitwararitse cyane ni uyu murongo de l'acte d'alliance. Vous savez, igikorwa cy'isezerano. Murabizi yuko hari ibikorwa hano ku isi, na uyu munsi nasomye muri Ezira no muri Nehemiya ko igihe ubwoko bw'Abisirayeli bwagaruka, muri bo harimwo abarondera impapuro z'amavuko zabo ntibazibone, bakuwemwo, ntibagize umugabane, kandi barinze kurindira ko umuherezi aza kugira ngo uri na tumimu umuco bikoreshwa babaze Imana. Ni igihe gusa ngo tuzohabwa inyishu niho muzokwemerwa mu ikoraniro, ariko tuzogira amahirwe yo kwandika no kuvuga kuri icyo cyiyumviro. Ariko hano haravugwa ngo iby'isezerano, igikorwa cy'isezerano Imana yari yagize isezerano, ntiryari mu majambo gusa, ariko ryari ryanditswe mu isanduku y'isezerano. Imana ntiyashobora kwigaruka ko ku byo yavuze mu isezerano rishasha, naho Imana nta na gato ntishobora kwigaruka ko ku byo yavuze.
Tout est écrit noir sur byose blanc. biranditswe Nous avons bibonekana l'Ancien neza. Testament et le Nouveau Testament. dufise isezerano rishasha n'isezerano rya kera. Imana Signé les deux testaments. yashyize ku mukono mw'izo isezerano zibiri. Toutes les paroles de son alliance iragaba kugira ngo amajambo yose ari mu isezerano ryayo asohoze pour le peuple qui a été kubwo inclus dans cette ubwoko alliance bwashizwe de Dieu. muri iryo sezerano ry'Imana. haravugwa hano mbere ni nicyo cyiyumviro kidasanzwe hano ku murongo wa 17. Maintenant donc au Seigneur Dieu d'Israël none rero uhoraho mana y'Abisirayeli, fais que s'accomplisse la promesse que tu as faite à David ton serviteur. ijambo ryawe wabariye umusabyi wawe Dawidi urishitse. Nous remarquons de quoi il s'agit. turabona ibyo ari byo, isezerano Accomplissement. no gusohoza kwaryo, Conclusion d'une alliance, kugirwa kw'isezerano, ugushirwaho kw'ibyagezwe, gushirwamo k'ubwoko mu byo ijambo ry'Imana ryategetswe kuba ari ririmo. iri sengesho si rigufi cyane cyangwa rirerire cyane nk'uko twe dukunda kubigenza. inyishu yaje ku iherezo, kandi nibyo dusanga hano muri mirongo ya nyuma yo mu gice cya 6 hamwe no mu ntango z'umurongo zo mu gice 7 hano ku murongo wa 40 haravuga ngo nuko mana yanje. Donc 2 Chroniques 6 verset 40. umurongo wa 40 mu ngoma za kabiri igice 6. nuko mana yanje ndakwinginze, tereza inyonga zawe urabe, tega amatwi wumve amasengesho asengerwa aha hantu. none rero uhoraho mana, nuhaguruke winjire mu burukiro bwawe, wewe ubwawe n'isanduku y'isezerano y'inkomezi zawe. abaherezi bawe uhoraho bambare agakiza, n'abakunzi bawe banezererwe ibyiza byawe. umurongo wa 42 ewe uhoraho mana yanje, ntukimiranye uwo warobanuje amavuta, uze wame webuka imbabazi wagiriye umusabyi wawe Dawidi. Si nous regardons en ce temps d'orgueil, iyo turabye muri kino gihe cy'ubwibone cyo kwirarira hamwe n'ibintu biri mu bwoko, je pourrais avoir tendance à demander ahagwengamira kubaza ngo ninde uyu munsi yoza iyo Dawidi aza kuba ari hano aririmba izi zaburi, ninde yoba ahari? tous les pieux ne seraient pas là. abantu bose basa n'abubaha Imana ntibaba bari ngaho. Ils auraient déjà rendu leur jugement. boba bamaze guca urubanza guhera kera. mbega mwumvise ibyo navuze, boba bamaze guca urubanza rwabo, bagaca urubanza rwabo. La plupart des gens ne le savent même pas. abantu benshi ntibarabizi kuko Par tes paroles que tu seras biciye justifié. ku majambo yawe niho uzotsindanishirizwa canke niho uzotsindishwa. Mateyo 12:37. si ibyo uwundi avuga kuri wewe, si ibyo birabwa, ariko ibyo uvuga ku wundi nirwo rubanza rwawe bwite, nirwo ruba rwasohotse ruvuye mu kanwa kawe. uko rero niko wowe waciye urubanza ariko bigororotse. C'est ainsi que tu l'as trouvé juste. uko niko wabonye ko ariko bitegereza kumera nawe umunsi umwe niko bizogenda. suko ntimwibaze yuko Imana ikora mu buryo bwo bwabitene. Imana izoha umuntu wese uburenganzira bwiwe, uko yabona ibintu niko azobibona. Et ici il est dit que le Seigneur hano rero aravuga ngo uhoraho Imana a regardé de haut en grâce. ngo yarabye hejuru iraba mu buntu abantu iyo baba batari baje Dans cette génération, basi presque le dire. muri runo rwanda nduhuka nkabivuga. Si Salomon iyo Salomo aba ari hano uyu munsi serait rassemblé ici. nta muntu umwe bakoraniye hano, abantu
tous chez eux. bose baba bari iwabo intebe zigaragara canke hariho bake bakiri ngaha muba muri ngaha muba muhari ni byiza birahagije kugira ngo Commencer avec Dieu. dutangurane n'Imana ariko ukuri ko Nous bimeze vivons à une époque, tubaye mu gihe giteye ubwoba abantu ne le remarque pas, il passe ntibabibona de la réalité. baca ku ruhande rw'ibintu by'ukuri bihari bakarenga Imana bakarenga n'ijambo ry'Imana. Umuntu wese yishyize hejuru y'ijambo ry'Imana aba yishyize hejuru y'Imana, kandi umuntu wese aciye ku ruhande aba aciye ku ruhande Imana. Haravugwa hano mu buryo butangaje umurongo wa 40 ngo nuko Mana yanjye ndakwinginze tereza amaso yawe, tereza inyonga zawe urabe, tega amatwi wumve amasengesho asengegwa aha hantu. Bakundwa, kubera iki mbega dukorana twese dushobora gusengera iwacu kandi nta nkeka dora tubikora, turasoma ibyanditswe byera, tugasenga nubwo rimwe rimwe bitaba bitemba nk'isoko uko tuba tubyipfuza, ariko basi turarondera ukuba twoganira n'Imana. Ariko igihe turi hano abakoranye kandi impwemu agahuha buhoro, hanyuma umuriro ukaka. Umwami nawe aravuga ngo nimba umuriro wamaze kwaka ni kihe kindi nohitamo? muri Luka 12:49 niba twese twuguruye umunwa twese twugura umutima hanyuma tugasenga, Imana izokumviriza kandi izokwishura. Umurongo wa 40 ngo tega amatwi wumve amasengesho asengegwa aha hantu. Umurongo wa 41 none rero uhoraho Mana nuhaguruke winjire mu buruhukiro bwawe, wowe ubwawe n'isanduku y'inkomezi zawe. Naha Imana yategerezwa kuba ifatanije yunzwe n'ijambo ryayo, ngo wewe n'isanduku y'inkomezi zawe uko ari bibiri ntibitandukanye, uko ari bibiri birajana. Imana n'ijambo ryayo ntibitandukanywa. Hano natwe dushyirwamo nk'ubwoko bw'Imana, akavugwa ngo reka abaherezi bawe, atari abaherezi b'idini runaka, ariko abaherezi bawe. Imana ikavuga ngo uzoba Melkisedeki mu buryo bwa Melkisedeki, Abaheburayo 5:6 bifatiye kuri Kristo umwana wa Dawidi mu buryo bw'imwemu, kandi bigafatira kuri twebwe abacunguwe, kandi twebwe abashobora kuba bwoko bw'abami n'abaherezi. ngo reka abaherezi bawe orthodoxe ou cela met ngo abaherezi bawe atari abapatiri ba Bayali, atari abashera, ariko abaherezi bawe abo wowe washize mu bwami bwawe, washize mu ishengero ryawe, abemera bagakunda ijambo ryawe. ngo abaherezi bawe uhoraho Mana bambare agakiza, bambaye agakiza. Imana yaduhaye agakiza kubw'ubuntu, kandi icyo ni ikintu gikomeye. Umurongo wa 41 abaherezi bawe uhoraho nibambare agakiza, n'abakunzi bawe banezerererwe ibyiza byawe. Abantu ni bande abo Imana ivuga hano biciye mu kanwa ka Salomo? Abantu bameze nkawe nanje, bari bahari icyo gihe umwami yasohoza isezerano ryiwe, kandi akubakisha urusengero, ibintu byose ugashika mu kibanza aho byari byaragenewe. hanyuma habayeho ukuguhuzwa. Ngiri ijambo ry'Imana mu isanduku y'isezerano.
kandi umwami imana ari kumwe n'ijambo ryayo kandi ari kumwe n'ubwoko bwayo yamanutse mu gicu c'ubwiza ku buryo bw'uko bose babibonye. Murazi iyo dusomye kure ngene baguye bubamye bagapfukama kugira ngo basenge Imana. Ku murongo wa 42 haranditse hano ngo uhoraho, ewe uraho Mana, ntukimiranye uwo warobanuje amavuta, uze wame wibuka imbabazi ngo uze wame wibuka imbabazi wagiriye umusavyi wawe Dawidi. Umurongo wa mbere igice c'indwi. Nuko Salomo arangije gusenga, umuriro uratibuka uvuye mu ijuru utongora ibimazi byonswa n'ibindi bimazi, ubwiza bwora bwuzura iyo ngoro. Abaherezi ntibaba bagishobora kwinjira muri yo kuko ubwiza bworaho buyuzuye. Umurongo wa 3, Abisirayeli bose babonye ingene umuriro utibutse n'ubwiza bworaho ingene bwari kuri iyo ngoro, bunamika amaso, barunama bashika hasi ku mabuye ahashashe, barasenga bakengurukira uhoraho. Batuhoraho ni mwiza kuko imbabazi ziwe zamaho ibihe bidashira. Imana yari yishuye kuko byose byari byakozwe bikorwa nk'uko ijambo ryayo n'ukuguma kwayo biri. Imana n'ubu naho izokwishura inyuma yuko ibintu byose bizoba byatondetswe bigashigwa mu kibanza nk'uko kugomba kwayo n'ijambo ryayo biri, kugira ngo yiyerekane n'ubwoko bwayo bwaronse ijambo ryiwe. Kandi bijanye n'ivyo mw'iyi minsi ya nyuma atari ibikorwa bisa n'ibyo wa Imana, atari ibintu bikorwa hano babikorewe hano abwirwa ubutumwa. Ibintu byose ushobora gukora canke ibintu byose dushobora gukora hano nka bene data bigakwana twebwe, ibyo nta muntu umwe bizofasha. Twese nk'ubwoko bw'Abisirayeli giragiye kera turafise uburenganzira inyuma yo kumva amajambo y'isezerano, turafise uburenganzira ko umuriro w'Imana umanuka, ubwiza bw'Imana bukuzura urusengero. Paulo akandikira Abikorinto ba mbere 3:17 ngo kandi umuntu yonona urusengero rw'Imana, Imana izomurandura kuko urusengero rw'Imana ari rwera kandi urwo rusengero ni mwebwe. Imana ishaka kutugira urusengero twebwe nk'ishengero kandi nk'abantu umwe wese giti ciwe. Abantu ibintu byose biba bitondetse nk'uko ijambo ryayo riri, atari bihuje n'imigenzo yacu canke ivyo twiyumvira canke ivyo twamye tuzi, ariko nk'uko bihuje n'ijambo ryayo. Aho rero umuriro uzotibuka. Aho rero ntuzobuvuye ahabwirwa ubutumwa, ariko mw'ijuru hazoza igihuhusi kiva ku Mana, umuyaga ukomeye, kandi umuriro w'Imana uzomanuka. Twokunze kugira umugabane muri abo ku iherezo batazomara canke ngo babe barabeshwe, ariko abo bagiriwe ubuntu imbere y'Imana bakareka bagatwagwa n'ayo majambo, bakagira umugabane
mu gusohoza kw'isezerano bagashobora gutwara umugisha w'Imana mu buryo bwumvikana, bubonekana, bufatika, kandi mu buryo umuntu wese yabibayemo ku giti ciwe. Ntihariho gusa amajambo asa n'ayoboye Imana gusa, ariko hariho inyishu inyayo y'Imana. Twese turabirindiriye. Ni ryari mu guhuza mu bumwe bwo kwizera ijambo ry'inyigisho, kwishikana ingene tukaba turi umwe mu buryo bushinze muri Kristo. Ni ryari tuzoshobora koza uko imbere y'Imana kugira ngo hamanuke ubwiza bw'umwami. Ikintu ca mbere ico tutegerezwa kumenya nuko Imana yatugiriye ubuntu. Mbega Salomo vyagenze gute? Yari gushobora kwiraba mu maso umutima wiwe ugatera cane, akibwira ati oh Mana yanje, mbega hano twiko ndakora iki? Hariho abantu benshi bameze neza konsumvya, mbega kwanza aha ndiko ndakora iki? Ntiyaretse ivyiyumviro vyiwe ngo vyiburuke. Murazi ibyo umuntu yari afise umutima wiwe, yari afisemwo isezerano iryo Imana yari yabwiye mu majambo se wiwe Dawidi, kandi nk'uko nawe nyine ubwo abivuga yabitwaye umutima wiwe, kandi zari zo nkomezi ziwe. Yari afise uburenganzira byemejwe ku iyo sezerano no gusohoza kwayo. Rero yaragaze ico shika cose, ibyo ntibyamuhungabanya. Yarakurikiye inzira yiwe ajana n'Imana, kandi yakoze ibyo yari yarasabwe. Dutegerezwa gukora ivyo nyene mw'ino minsi mu kwizera n'imitima yacu yose amasezerano yatanzwe muri kino gihe, tugakorera umwami, tukamwumvira, tukareka ubuntu bugatondeka byose nk'uko amajambo yiwe ari n'ukugomba kwiwe. Ntihaze mu vyumviro by'umuntu n'umwe ati Salomo ntiyabishitseko, kuko Imana yarishuye. Ubuzima bwose buraruhisha, ariko hano ni igice c'Imana, ni igice cyo mu buryo bw'imwemu c'ishengero ry'Imana, kandi murashobora kubisoma rero mu Kuvayo 12. Niho hambere Isirayeli yitwa nk'ikoraniro mu Kuvayo 12:3. Imbere yaho bari gusa ihanga rya Isirayeli, ariko guheraho umwagazi w'intama wishwe baciye baba ikoraniro. Nagomba kubasomera, ariko ni byiza ko tugumya ibi bintu mu byumviro ko Imana yashizeho gahunda mu Kuvayo 12:2. Ati ukwezi kuzobabera imfura y'amezi, kuzobabera ukwezi kwa mbere mu mwaka. Ni mubarire ikoraniro ryose ry'Abisirayeli imbere ibikurikira. Imbere yaha iryo jambo ikoraniro ntiribonekana na gato, ariko guhera aho Imana yarigeze aho igomba gusoza amasezerano yayo, gusoza gucungura no kubohora, hakabagwa umwagazi w'intama wa Pasika, hanyuma igasohora ubwoko bwayo. Yabwiye abayo nk'ikoraniro. Rero atari abantu umuntu wese agenda mu nzira ziwe, ariko ikoraniro iryo Imana yaha amabwiriza, ikoraniro iryo Imana yagiranye nabo isezerano, ikoraniro ryafashe inshingano zayo imbere y'Imana. Kandi iryo jambo nyene rirakoresha isezerano rishasha. Umwami wacu aravuga ngo nzokubaka ishengero ryanje ryigice ubwami bw'Imana, ariko
igihe byari bijyanye n'ibi yaravuze ngo nzokubaka ishingiro ryanje. Hanyuma Imana yashyize mu ikoraniro ubukozi n'ibindi n'ibindi. Rero hano turiko dukorana n'ibintu by'umuntu bwite iciwe, ariko turiko duhura n'inkuru y'agakiza, umuhamagaro watanzwe n'Imana, ugukorwa k'umugambi w'Imana muri ico gihe. Ndabivuga ibyo n'ubu naho biriko biraba ubu nyene mu bwami bw'Imana. Ntidukorana n'ibintu byanje bwite cyangwa ibyawe bwite, ariko mu bwami bw'Imana ibyo Imana yigeneye gukora nibyo bitegerezwa gusohoza. Kuri ibyo rero ishaka kudukoresha nk'ishengero ryayo. Yashyizeho isanduku y'isezerano mu kibanza aho ryategerezwa kuba, bisigura ngo ahera cyane. Hanyuma igihe byose byari byiteguye, ubwiza bw'Imana bwaramanutse. Aho hariho abaririmbyi, hariho inzamba, hariho ibintu byose, bose bakaduza ijwi hejuru nk'umuntu umwe, bagahimbaza umwami bakamushima. Hanyuma baririmbye neza ngo kuko ni mwiza kandi imbabazi ziwe zoraho bidashira. Hanyuma mu murongo wa 13 le verset 14, de sorte que les sacrificateurs ne pouvaient pas s'approcher pour faire leur service à cause de la nuée, car la gloire du Seigneur remplissait la maison de Dieu. Je ne veux plus lire les Hébreux. Sishaka kusoma mu Baheburayo, ariko haranditswe a été fidèle dans la maison de Dieu. Mose yabaye wizigwa mu nzu y'Imana, Kristo nawe nk'umwana yabaye, kandi iyo nzu ni twebwe. Abaheburayo 3:6, ntituri inzu yacu bwite, turi inzu yiwe, turi urusengero rwiwe, turi hano ku isi, turi hano ku isi ku ruhande rwayo kugira ngo ikore ibyo yigeneye gukora. Mbega ubuntu ko gushitsa muri kino gihe dushobora kugira atari ijambo gusa nk'inyuguti, ariko kubw'ubuntu bw'Imana tukagira ugutahura umugambi w'agakiza, tukanabona inama yayo kubw'ubuntu. Kandi ibyo byose kubera ko ifise umugambi ku bwacu. Yoba Imana atakira kimwe yari yageneye Salomo, nta kintu kimwe tuba dusomye kuri we hobaye ugucicika, ariko Imana yatanze iryo sezerano ngo biciye ku mwana uzobyara, uzokwibyarira. Yarafise abana benshi, irindi rimwe Imana yaracaguye, aravuga ngo azoba ari uyu. Mubyizere ko Imana iyo Imana ibaza abantu ntibari gupfa batoye uwo, nk'uko na Dawidi byari bimeze n'ahandi hantu hose. Ingingo z'Imana zama zihushanije no guhitamo kwacu uko twe duhitamo. Aho rero abantu bose bakameneka umutwe bakavuga ati Mana yanjye soko ntibitegereza kumera nk'uko. Hanyuma ninde Dawidi, Samweli akaza agahamagara umwe ati oya ni Yosuwe zano nawe ni Yosuwe, gushika yaho abari batunzaga bose bahera. Hanyuma araraba gatonye arabaza ati none rero ariko habiki nta numwe muri aba, urafise uyundi ati ego, ariko muri ntama. Inzira z'Imana nizigitangaza, zitandukanye n'inzira zacu. Nguko ijuru gitanguye isi, niko inzira zayo n'ivyumviro byayo
birenge ibyacu. Ninde yabaye umujyanama wayo? Abaroma 11:34. Ninde yomenya ibyiyumviro byayo? Nta n'umwe. Turashaka kuvuga ikintu kimwe: inzira zawe n'ubwoko bwawe mwami nivyo gitangaza Imana ishobora byose. Mbere hamwe natwe mw'iyi minsi ku iherezo tuzobona ko Imana yajanye inzira yayo natwe mu guca bugufi kose, kandi ko izoshika ku ntumbero natwe twese, natwe turi kumwe nawe, natwe turi kumwe nawe. Nihahimbazwe izina ryiwe ry'igitangaza kandi ryera. Amen.